Ndaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ndizera ko muguwe neza umwese aherereye kandi mukaba mwiriwe amahoro mu dukorwa dutandukanye mwagiye mucamwo. Muri kano kanya rero ndagomba dufata uyu mwanya wo gusangira amajambo y'Imana, umwanya mutoyi, hanyuma uwundi mwanya dusenge Imana. Imbere ya byose ka dushima Imana yabanye natwe. Uhoraho Mana, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye kuri data kandi wo kwizigirwa. Wakoze Mwami Yesu, waduhaye uyu munsi wose. Mwami, waturinze imbaraga z'umwijima, waturinze amaksida, waturinze umubabaro mu buryo butandukanye, ibyo umwasi yari yaplanifye ku bugingo bwacu. Mwami, ndagushimiye yuko byahindutse ubusa. Rero turi hano tubwira ngo wakoze, wagize neza. Rero kano kaya nako tugiye kwaho gusenga no kusangira ijambo ryawe. Mana, akaba kikimazi ubwiza bwawe utugote. Mwami, kuturemera ikirere ciza c'ubwiza bwawe, c'imbaraga zawe. Urakoze Mwami Yesu, izina ryawe niryubahwe. Mana, ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Ndagomba dusangire inkuru abatari bake musanzwe muzi, inkuru y'umugabo yitwa Namani. Namakuru dusanga mu gitabo c'abami ba kabiri igice ca 5. Uwogomba yosoma aya makuru yose, ariko munyemerere nze ndasimba bimwe n'ibindi. Biravuga ngo Namani umugabisha w'ingabo z'umwami w'Isiriya yaratonye kuri shebuja kandi yari umunyacubahiro. Kano kantu mukumve, uyu mugabo yari umugabo adasanzwe. Ntabwo yari umuntu muto, yari umujenerali, yari umusirikare mukuru, kandi yari proche y'umwami, yari hafi y'umwami. Ntabwo rero yari umuntu mutoya. Kandi yari umunyacubahiro, kuko ari we Uhoraho yaha inganji yatuma Abisirayeli banesha. Yari umuhizi w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe. Kano kantu rero ni kabi. Uyu mugabo yari udasanzwe, yari umugabisha w'ingabo, yari umunyacubahiro, yari atonye ku mwami, yari umuhizi, Imana yaramuha intsinzi. Ariko kandi hari ikibazo afise mu buzima bwiwe. Abantu benshi bashobora kuba batazi, uyu mugabo arafise ingorane ikomeye. Yoba iziwe n'umugore canke n'uwundi muntu yoba ari hafi cane. Yari umunyamibembe. Ngo kandi Asiriya, reka nsimbe, reka nje ku murongo wa gatatu. Bukeye abarira inabuja ati coma databuja akaja kuvugishwa n'Imana aba i Samariya. Uyu n'umukobwa banyaze bakuye aho bagiye gutera muri Isirayeli, bamuzanye aja gushumbira canke aja gukorera mu Kanamani. Ariko uyu mukobwa acagira inama inabuja ati coma databuja akaja i Samariya, hariya hari umuvugishwa n'Imana, hari ico yomumarira, yomukiza iyo mibembe yiwe. Birashoboka yuko batamenye, ataco bamubwiye uyu mukobwa, ariko we kubera Imana bagendana abasha kumenya ikibazo c'uyu mugabo, uyu mujenerale Namani. Ati rero icoma databuja akagenda hariya i Samariya, ikibazo ciwe cokemuka, yohura n'umukozi w'Imana, yomusengera, vyogenda neza. Wa mugore aca vyiganira Namani umugabo wiwe. Namani namaze vyumva, aca kubera ari umuntu adasanzwe, yari mu Bisiriya, hanyuma yarungitswe no mu Bisirayeli. Hagomba kubaho nyene ibintu vya diplomasi, hagomba kubaho ibintu vy'ibihugu huganira kimwe kindi. Uko si umuntu muto ngo yidobore, presence ye mu kindi gihugu iri remarquable. Baraza kumenya ati hariho presence y'umuntu adasanzwe muri kino gisagara cacu canke muri kino gihugu cacu. Rero vyagomba guca mu nyandiko, vyagomba guca mu buryo buzwi. Nico gihe rero Namani yacaja kubwira umwami wabo, umwami wa Siriya, ati burya umukobwa twakuye hariya yavuze gutya na gutya. Rero ntabwo vyogenda. Uyu mwami aca yandikira umwami wa Isirayeli amubwira amakuru y'umuntu agomba kumurungikira kugira mugire neza. Maze umwami wa Isirayeli nawe ngo yitanamurako impuzu. Bene data, ijambo ndiko ndavuga ni ijambo rivuga ngo inzira zacu zo nzira zawo. Uyu mugabo, uyu mwami
womengo vy'ukuri mu gihe nk'iki c'uyu munsi iyo wiyadresheje ku mwami, iyo wiyadresheje ku muntu akomeye nk'umwami cyangwa umukuru w'igihugu, vy'ukuri uba wumva umengo nta kibazo na kimwe atogukemurira, uba wumva umengo washitse aho bironkeka, uba wumva umengo ikidari conyene nico utoronka. Rero Namani nawe amaze kubiganira umwami w'Abisirayeli, uyu mwami avyiganira umwami w'Abisirayeli. Hanyuma umwami w'Abisirayeli amaze kumva aya makuru ngo yitanamurira kw'impuzu, araboroga pe, yumva nyene karamubanye, aravuga ati mbega je mbaye Imana numa umuntu abaho canke apfa, yumva akazi kiwe, yumva bino bintu vy'ukuri agomba kumuteranya n'Imana, yumva ari ibintu biri kure yiwe birashoboka. Elisa rero aca aramenya aya makuru ivyabaye ku mwami, yuko yitanamuriye kw'impuzu, kandi vy'ukuri uyu mwami ntaco yarashoboye. Bene hari igihe rega dutumbera abantu vy'ukuri twibaza ngo nibo bafise inyishu y'ibibazo vyacu, ariko ugasanga twaswase twihenze. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ivyo mugomba vyose mubimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Rero uyu mwami wa Siriya yaciye abiganira na mugenzi we umwami w'Abisirayeli, bano bose ntavyo bari bashoboye. Kino kibazo ca Namani cari mu minwe y'Imana, kandi vyamusaba guca bugufi kugira ngo atabagwe. Rero nico gihe Elisa yahagarara. Ndakunda abantu b'Imana bitahuye biyizi. Uyu mugabo Elisa yari yaritahuye, ni umukozi w'Imana yitahuye, atajugumizwa n'abantu n'igihagararo c'abantu, atajugumizwa nuko umuntu yaje ameze cankwe izina ryiwe ukuri uburemere bwaryo. Oya namba, Namani yaravuze ngo nimuzane ino Samariya, baramenya yuko ari umukozi w'Imana. Haleluya. Kano kantu karamfashije cane gose no ku murongo w'umunani. Maze Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yitanamuriye kw'impuzu ziwe, amutumako uti nige utumye yitanamurira kw'impuzu zawe, nazi wanje aramenya yuko mu Bisirayeli hari uvugishwa n'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Elisa ni umukozi w'Imana yitahuye. Mwene data, ntukikengere, ntukisuzugure. Imana yaguhamagaye irashoboye, Imana yaguhamagaye n'inyembaraga, Imana yaguhamagaye nta kinanira, Imana yaguhamagaye n'ibirema, n'ibikora kandi n'ibikomeza. Imana ihabwa icubahiro. Ugomba guhagarara ukamenya Imana iri mu ruhande rwawe. Nico gihe rero tubona Namani aza ku ifarasi yiwe n'imikogote, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Hano hantu rero yarafise amatante atariyo, ivyo yari yiteze ntabwo vyari vyo. Kwera icubahiro ciwe ukuntu yaje ku ifarasi yiwe, nk'uko uyu musozi umuntu akomeye aje kuraba muri V8 yiwe na escortita y'abasirikare hirya no hino, ataruruka bamaze kuja hirya no hino abasirikare. Uyu mugabo rero hari uburyo yiteze ko yakigwamwo, ariko ntiyamenye waje kuraba wari we, ko ari umukozi w'Imana yitahuye, atajugumizwa n'ubutunzi bw'abantu cye n'igihagararo c'abantu n'icubahiro c'abantu, ariko hatahura ko Imana iri muri we, ni nyacubahiro gusumba abandi. Nico gihe rero Namani yarazinguye umugabo, ivyo ari byo byose arampamagara, hanyuma azungagiza ukuboko kwe hejuru yanje ndakira. Niho ngomba kubwira ngo inzira z'Imana ziratandukanye n'izacu nk'abantu. Haleluya. Hano hantu inzira Namani yari yiteze ko Imana icishamo kugira ngo atabagwe, siyo yaciyemwo. Elisa rero aca aramubwira ati umviriza, subira inyuma ugende hariya muri Yorodani wiyuhagire ibetangabondwi, uravayo wakize. Ibintu rero birakomeretsa abantu b'abanyacubahiro, abatunzi n'abandi batandukanye baba bariko barabona hariya akantu kariho karaza, bariko barikanga utuntu n'utundi. Aba rero barakundogira ingorane. Imana dufashe cane. Uyu mugabo Elisa Namani, ikibazo ca mbere yagize n'uburyo Elisa yamwakira. Yarazi petetre yuko acaza mwakire, ahungabane nyine, avuga ati nagendewe n'umuntu adasanzwe. Ariko muri Elisa hari umuntu adasanzwe, bituma ata muntu yojugumirira, yotinya, yogira ubwoba. Imana ihabwa icubahiro. Rero biratwereka ko Namani yarungitswe hariya muri Yorodani. Yorodani hico gihe
reka ugerageje kumviriza amajambo Namani yavuze, biragaragara ko rwa ruzi ruciriritse rubayabaye, nk'uko twovuga Ntahangwa, nk'uko twovuga Kanyosha, nk'uko twovuga izi nzuzi nyene zisanzwe. Ntabwo womenga uyu muntu yamwakiriye mu cubahiro yari afise, oya namba, ariko Imana yaragomba no kuraba uguca bugufi kwa Namani wo kugera. Ni generale, ni umugabisha w'ingabo, ni umunyacubahiro, ni umuhizi ku rugamba, yazanye intsinzi mu ruhande rw'Abasiriya, ariko urumva hariho uburyo yakiriwe bimukomeretsa. Haleluya! Ariko ni Imana yagomba kuraba ko uyu muntu aciye bugufi. Bene data, hari igihe Imana ibigenza gutyo kugira ngo irabe guca bugufi kwawe uko bimeze, Imana ihabwe icubahiro. Namani aravuga ati no, hari iwacu hari inzuzi arazidondagura, nk'uko tuvuga amapisine, hariho Meridien, hariho Club du Lac, hariho ahantu hariya. Yumva umengo basi yari kumurungika muri pisine kanaka nziza ihwanye n'igihagararo ciwe, hanyuma agende. Ariko muri Yorodani, ahantu muri uza usanga abana bose bariko barisurirako, bariko baragira iki? Beneda, inzira z'Imana ku buzima bwacu ziratandukanye n'izo twiyumviye. Namani agomba kwama, ariko abasirikare baramubwira ati mbega umuntu w'Imana, mbega umuntu w'Imana yari kugusaba ikigoye hoho ntiwari kugikora? Mwene data, inzira z'Imana zirenga igihumbi, inzira z'Imana ziratandukanye n'izacu, kandi inzira z'Imana nta muntu n'umwe yomenya iminyuro y'Imana. Imana ishimwe cyane. Namani rero abasirikare bamaze kumugira inama, aragenda. Sinzi leta y'umutima uko yari imeze, ariko ashobora kwiyumva umengo yarafise complexe, yumva umengo we nk'umunyacubahiro aho hantu hamurungitse. Aragenda umwanya wa mbere aridwibika muri Yorodani, nta cabaye. Umwanya wa kabiri nta cabaye. Umwanya wa gatatu nta cabaye. Umwanya wa gatandatu nta cabaye. Ariko ku inshuro y'indwi uyu mugabo acavayo, Bibiri ivuga ngo avayo asumira umeze nk'uruyoya. Imana ishimwe cyane, kubera iki yemeye guca bugufi kandi atabagwa n'Imana. Namani yari azwi inzira y'ubutabazi izanana mu kurambikwaho n'ikiganza cerisa, ariko Imana murabona ko yaciye mu bintu bito, yicisha mu ruzi nka Yorodani. Imana ishimwe cyane. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Igihe c'inzara ikomeye yari Samariya, abantu by'ukuri baracanganikiwe, ntibari bazi Imana aho igomba gucisha. Abagabo b'Abasiriya baje kubatera, bazanye amasitoke, baje barastoka nyine nk'abantu baje kwamara igihe. Ariko kandi inzira z'Imana, womengo ubutabazi bwa bano bantu b'i Samariya bushobora kuba bwozanana mu nzego za gisirikare, hari abandi bantu boje kubafasha kubatabara n'ibindi, ariko Imana yakoresheje abantu b'abanyamibembe bane, abantu atankomezi, abantu bwa mbere ntibemerewe kuja mu bantu, abantu nyine batawe hirya hakurya y'igisagara, no bazanye intsinzi, no bazanye impinduka i Samariya. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Ntawari yiteze yuko bano banyamibembe bane boba inzira y'ubutabazi hano hantu i Samariya. Nta n'umwe yarazi, nta n'umwe yari yiteze yuko hari covuyemwo, ariko a partir hano banyamibembe no hagaragaye gutabagwa. Rero ndagomba dufate kano kanya yo gusenga kugira ngo vy'ukuri nitubloke Imana, nitu abantu bashingira akarimbi Imana. Namani yari yiteze ikiganza, ariko Imana icisha mu ruzi nka Yorodani. Abisirayeli aca abantu b'i Samariya bashobora kuba bari biteze ko Imana icisha mu basirikare bandi, ariko Imana yacishije vy'ukuri mu banyamibembe kugira ngo ubutabazi bugaragare kandi inkuru nziza ibashikire. Yadusengere bino bintu, Imana iguhe kurindira inzira zayo. Ica kabiri, iguhe guca bugufi umutima, kubera Namani yatemera guca bugufi vy'ukuri ntabwo vyari gukunda. Imana ishimwe cyane, yari gutanga uko yaje kandi vyari kuba atari ibintu bizima. Reka dusenga Imana ora hadushoboze. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubwawe n'imbaza, ndagushimiye kuri data munyenkomezi kandi umunyembaraga. Wakoze Mwami Yesu muri uyu mwanya uduhaye w'ijambo ryawe, dushoboze Mwami, n'izina rya Yesu duhe guhagarara
mwami Imana tutiteze inzira zizana mu bwenge bwacu, mu vyumviro vyacu, cankwe mu bakomeye, mu banyepolitike, mu bajenerale n'abandi. Turabona Namani umujenerale akomeye, nawe nyene mwami abura uko biri bugende, yandikira uwundi mwami, agerageza kurondera ubutabazi ariko ntivyakunda. Turasenga kugira ngo duhe kubona no kwemera inzira zake, kubera kenshi na kenshi aho ucisha hagaragara nk'aho umengo harasuzuguritse, hagaragara nk'aho umengo ntacovayo, ariko nyine hakaba ari ubutunzi budasanzwe. Duhe discernement, duhe ishurirwa, duhe kumenya, duhe gutahura mwami, maze duhe gucogofa imitima yacu. Iyo Namani atemera inama y'abandi basirikare bamurenza mucunze, biragaragara ko byari kuba bibi mu buzima bwiwe, ariko yemera inama y'ano basirikare batoyi, kandi Namani abona ubutabazi buva ku Mana. N'izina rya Yesu ndasenga mwami Imana kugira ngo dushoboze, haleluya, n'izina rya Yesu Kristo mwami, imbaraga zawe zidushoboza zize mu mitima yacu, zize mu bugingo bwacu mwami. Ubwoko bwawe, abera bawe Mana bagirirwe neza, umwe wese mu ruhande rwiwe agirirwe neza, umusange. Namani turabona yarashishikaye mwami, nyuma yo guca bugufi yarashishikaye, ntiyacika intege mwami, muri tuhu ya mbere n'iya gatatu n'iya kane, Mana ogera ku nshuro yabwiwe, yarashishikaye kandi bigenda neza. Naye turinde gucika intege mu ntango, ariko uduhe kuramiriza, uduhe kubandanya, uduhe guhagararana nawe. Imbaraga zamwe mu yera zishoza ubwoko bwawe. Urakoze, turagushimiye, abagoye bahabwe gukira, imbaraga zawe zitugote. Uraturinda indoto mbi muri iri joro, uraturinda umubabaro n'agahinda, uraturinda ikidahova ko cose. Urakoze mwami Yesu, izina ryawe niryubahwe n'ibihe byose, n'izina rya Yesu, amen.